aha rero bibonekana yuko ubuhigwe bwa mbere, etape ya mbere ishikana umuntu ku kuba umuhirwe mu bwami bw'Imana, mu bwami bwo mu ijuru, akwije vyangombwa. Etape ya mbere, intambwe ya mbere ni yuko uyu muntu agira ubworo bwo mu mutima. Iyi niyo ntango ya mbere, iyi niyo ntango yo kuba umuhigwe mu bwami bwo mu ijuru. Imana yacu nidutabara. Vyerekana mu yandi majambo ko yariko arababwira ngo mwebwe mwemeye kuba abigishwa banje, ikintu ca mbere musabwa ni ukurokonesa ubworo bwo mu mutima. Ntibikunda ko umuntu aba umwigishwa wanje atabanje kumva yuko hariho ubworo mu mutima afise, atabanje kumva yuko ari umugorwa mu mutima, atabanje kubona yuko hariho ico ahajije mu mutima. Kugira ngo bikunde umuntu abe umuhirwe mu bwami bwanje, jewe umwigishwa wanyu, uyu muntu bisaba yuko abanza akabona ko hariho ico ahajije, akabona yuko hariho ico abura kugira ngo yinjire mu bwami bwo mu ijuru. Ubu bwami bw'Imana nzanwa no kubigisha mwashengero rinini yari nkikuje. Ubu bwami bwo mu ijuru ngomba yuko mwinjiramwo, ngomba yuko mubamwo, ngomba yuko muba abakandida muri bwo. Ubu bwami ntibikunda yuko utangura urugendo rukwinjiza muri bwo, rukuganisha mu kuba umuhigwe muri ubwo bwami, utabanje kumva yuko ukenye, utabanje kumva yuko hariho ivyagutandukanije n'umwami n'ubu bwami. Abantu bose baja muri buno bwami bategerezwa guca kuri ino ntambwe ya mbere, bategerezwa guca kuri ino etape ya mbere. Iyi ntambuko ya mbere nayo ni yuko umuntu abanza akumva yuko hariho ico ahajije. Igihe cose umuntu akibona yuko ari jokone, igihe cose umuntu akibona yuko vyose abikwije, igihe cose umuntu akibona yuko we adakeneye Imana, we yikwije, we ataco akenye, we ataco abuze, ntibikunda yuko ijuru ryentervena, ntibikunda yuko ubwami bw'Imana bwentervena mu buzima bw'uyu muntu. Uyu muntu, ubu bwami bw'Imana ntiburonka ikibanza muri we habanamba. Kugira ngo buronke ikibanza mu muntu, ubwami bwo mu ijuru, ubwami bw'Imana, bisaba ko abanza akemera yuko hariho ico abuze, bisaba ko abanza akemera ko hariho ico ahajije, bisaba ko abanza akemera yuko ari umutindi, yuko ari umworo, yuko akenye, yuko naho afise zahama, yuko naho afise za Range Rover, yuko naho afise za rukwegana. Bisaba ko abanza akemera yuko naho afise amahera menshi kuri konte, bisaba yuko abanza akemera yuko naho afise ama etaje yubatse agerekeranye incuro nyinshi. Bisaba yuko uyu muntu abanza akemera ko naho afise itunga ku rwego internationale, ku rwego mpuzamahanga. Bisaba yuko naho yoba ari kuri liste y'aba Dangote, y'aba Bill Gates, y'aba Elon Musk, bisaba ko uyu muntu yururuka akava kuri iyo ntebe yo hejuru, yibona ko agaca bugufi, akavuga ngo nahora niyumvira ko mfise byose, ariko nsanze ntafise byose, nsanze hariho ikintu mpajije, nsanze hariho ikintu nafise.
nsanze ndi umworo mu bijanye n'ubwami bw'Imana, nsanze ari jewe mutindi yafutanye, nsanze ari jewe mukene wa mbere abaho, nsanze ahubwo naratakaje umwanya, namaze igihe kirekire ndiko ndiruka ku bitari bikenewe, ahubwo hariho itunga ntarondeye, niyo mpamvu nsanze ndi umukene, nsanze ndi umworo mu bijanye n'ubwami bw'Imana. N'ano majambo icomba mukaba muriko murayumva nk'uko ndayumva, kandi icomba mukayakunda nk'uko ndayakunda. Bene data abakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, n'aya majambo ni kino gice ca mbere muri bino bice tugiye kuzomara iminsi tuko turaganirako. Ntumbereye kubabwira ngo iyi ni etape ya mbere ikwinjiza muri processus mu kungene bitunganijwe, mu kungene systeme imeze iganisha umuntu ku kuba umuhigwe mu bwami bwo mw'ijuru. Imana yacu nidutabare. Biradusaba ko tumenya neza ko hariho ibyadutandukanije n'Imana. Biradusaba ko tumenya neza ko iri tunga ryo mw'isi ataho rihuriye n'itunga ritazoshira ryo mu bwami bw'Imana. Biradusaba kumenya neza yuko naho dutunze vya bindi, naho dufise bijya dufise, naho twize amashuri menshi, biradusaba neza kumenya yuko asangwa tugomba kuba abahigwe mu bwami bw'Imana. Biradusaba kwanza ubwa mbere en premier lieu kwemerera Imana ko dukenye Imana. Biradusaba kwemera mu mutima ko dufise ubukene mu mutima. Turatunze n'ibyo mu buryo bw'umubiri, turahembwa ku kwezi, ariko sangwa tugomba kuba abahigwe mu bwami bw'Imana. Biradusaba kwemera yuko turabakene mu by'urugendo ruja mw'ijuru. Biradusaba kwemera yuko hariho ibyadutandukanije na rino tunga ryo mu bwami bw'Imana. Biradusaba kwemera yuko hariho ibyadutandukanije n'Imana umuremyi wacu. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi. Muri ico gihe rero tuba duteye intambwe ya mbere itwinjiza muri processus idushikana mu kuba umuhirwe ari complet, yujuje toutes les conditions zisabwa kugira ngo umuntu abe umuhirwe mu bwami bwo mw'ijuru. Imana yacu nidutabare